Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko ameze neza muherereye hose mbanje kubifuriza pasika nziza kandi turabahaye ikaze muri iki kiganiro cacu na Natali. Nizere yuko mwahimbaje neza pasika aho twibuka ugutabarwa kw'Imana, aho twibuka urupfu rwa Yesu, ariko urupfu rwakurikiranye n'intsinzi ikomeye cyane y'izuka rya Yesu, kuko iyaba Yesu atarazutse Noweli nta gaciro yoba ifise. Ugupfa kwa Yesu ku musaraba nta gaciro koba gufise, kuko hari abantu benshi babambwe ku musaraba, ariko kuba yarazutse niho yaduhaye umuco dutahura ububasha buri mu musaraba. Rero ni vyiza yuko dusubira kwibuka iyo ntsinzi yaduhaye, intsinzi ikomeye cyane, ari nayo yatumye twitwa abana b'Imana. Kandi iyo ntsinzi ikomeye ya pasika isubira kutwibutsa yuko hari ivyizigiro, ikatwibutsa yuko muri iyi si turi mu rugendo, turiko turarengana, hariyo ubugingo budashira. Nimba twogereranya ubugingo budashira ntitugira ico twobugereranya. Hariyo bamwe bavuga bati ubuzima turiko turacamo ngaha kw'isi ngo bumeze nk'akama ugereranije n'amabahari, ariko nagomba kukubwira amabahari burya arafise ahagera, ariko ubugingo budashira buri infini, ntibugira aho buherera. Rero nico gituma ari ikintu gikomeye cyane kwibuka uyu munsi, aho twibuka pasika mu nkomoko igomba kuvuga kujabuka, aho tubona abanyisirayeli Imana yarabatabaye ikabakura mu gihugu bari nyagano maze ikabashira mu gihugu yari yarabasezeraniye. Natwe niko biri, hari ivyizigiro, Imana yarungitse umwana wayo aza kudutabara. Rero twagomba kubandanya kuri iki cigwa canke iyi partage turimwo. Hariyo umuntu yanyandikiye, ni umuntu dusanzwe tuziranye kuva kera, ni ntahe ndende mugabo ndagomba gusoma nk'agace ka mbere gatoyi, ariko aravuga ati iyi suje muriko muravuga, ati ni suje nkunda cane, tije nagize Imana yuko kumenya uraparataja kuvyerekeranye na identite, hama bice no mu gitabo cawe sinzi ko nabikubwiye igihe nagisoma, carankozeko cane, kimpa guhishurirwa ndamenya yuko vy'ukuri ndi umwana w'Imana bimwe bishitse. Ati kandi ntahura yuko, ati kuva ndabitahuye ico gihe ubugingo bwanje bwarahindutse, ntahura yuko ntari umwana ari adopte, ariko ntahura yuko princesse ni gute, umwana w'umwami. Ntahura yuko, reka ndabikoresha ukonye, ntahura yuko ndi umwana w'umwami, kandi kuva ico gihe ndiko ndaba mu bugingo busagutse, ubugingo Imana yaduhaye mu mwana wayo. Ati vy'ukuri ndafyinye. Imana ishimwe cyane. Ati ndifuriza umuntu wese gutahura vy'ukuri identite yiwe. Haleluya. Hariyo n'umumami dukunda cyane ari Burundi, afise imyaka 73, yaratugiriye audio nawe ariko aratubwira ingene biriko biramufasha. We wahora atubwira yuko izi nyigisha zirungikira gushika ku buzukuru biwe, azirungikira n'abagenzi hirya no hino, ariko aravuga ati n'ukuri ibintu muriko muriyigisha ni inkoramutima, sinzi ko mutahura urugezo biriko biradukorako. Ati bikorako abantu bo mu myaka yose. Ndavuga ni Imana ihabwa icubahiro kubw'ivyo. Nagomba no kubibutsa bariko baradukurikira yuko hariyo page ya YouTube twatanguye. Turashimira Imana kuva tugize ya Zoom, uko twari twabibasavye n'ukuri mwarabikoze. Kugeza ubunye hari abantu barenga 250, turiko turababa hafi 260 biyongeyeko. Nukuri turabashimiye, Imana ibahezagire. Abo 250 si igitigiri gisanzwe, n'abantu twizera yuko uko mwabaye impact ariko bazoba impact, ariko bazotahura ikindi Imana ikabavugisha bice muri ibi biganiro turiko turagirana. Nagomba kuba Natali abaramutse, hariyo n'ibibazo abantu babajije navyo tucu tubiherako. Nashaka kubaramutsa nanje nkuko reze bivuze, no kuri nashaka kubipfuriza pasika nziza. N'umunsi udasanzwe ku muntu wese w'umukirisu, ni ikintu kidasanzwe kumenya yuko uwadupfiriye tuzukiye. Jewe vraiment iyo nibutse yuko ico gikorwa yagikoze kandi yaje kukidukorera umwe wese ugatwe kiwe, birampumuriza kandi bikantera intege yuko ahantu hose mu buzima bwanje ibintu bimwe bisa nk'ivyapfuye hazogera igihe bikazuka. Rero Imana ibahezagire cyane nkuko revyaheje kubivuga. Hari abatubajije ibibazo bimwe kuvyerekeye vya identite,
ngira mpereze Olivier abisome ko dugerageze kuvyishura gatowe. Umuntu rero hariyo umuntu yatubajije ariko aravuga ati narakunze cyane ibintu mwariko muravuga ku byerekeranye imiduga, ku byerekeranye amazu, ku byerekeranye impuzu, ati mugabo nsa n'uwacanganye kibe gatoya. Kumbure nimba we yarashoboye kubitubwira, hariyo n'abandi kumbure baba bafise ivyo bibazo. None ko turi abana b'Imana, mbega ivyo yaremye vyose burya si vyiza? None nimba ari vyiza, abana bayo nta burenganzira bafise bwo kubiprofita bakabiryohererwa? Narigena Yesu yari yambaye impuzu nziza akiri kw'isi. Ati none ko turi abana b'Imana, kugira bigaragaze yuko twatahuye identite, tube mu bukene, tube mu mazu mabi, dutwara imiduga mibi, kugira vy'ukuri bigaragaze yuko ariyo identite, sinzi natari ico yovyishurako. Twegeze iminsi ya mbere tukitangura kuvuga kuri iki kintu ca identite, twaravuze ku kintu ca motivation. Mbega motivation inyuma y'ivyo bintu ni giki? Urashobora no kwambara nk'umworo ufise motivation mbi, ufise motivation yo kuba kwicisha bugufi kutariko, une fausse humilité. Rero ingorane sukugira inzu canke kutayigira, sukugira umuduga mwiza canke kutawugira, ni cyane cyane umutima w'inyuma. Nukuri uwo muntu akaba yaraguze umuduga ashimira Imana, aravyo yavuye avuga ati Imana ndagukenguruke kumpaye n'uburyo bwo kuyigura, Imana ndagushimira yuko wankuye kure ahantu nari meze nabi, kandi umuduga ce n'est plus seulement un luxe, c'est une nécessité. Kandi ndikimenyamenya kugura umuduga mushasha biruta kugura umuduga ushaje bene data, kuko kuri ku mpamvu nyinshi umuduga mushasha uri pratique, uzogonga utevye, uzogira ingorane z'imoteri canke z'ama pièces de rechange zitevye cyane kubera ari nshasha. Ivyo ni vyiza. None wacugura umuduga marque imeze nabi, no ukora ibintu par rapport ya nécessité urimwo. Ikibi n'umutima uhaha ibintu byo kwishira hejuru. Nibaza ko intambara ya mbere ari intambara y'ubwibone. Ukagura ikintu bene hari n'igihe uzoba oblige kugura ikintu gihenze kigugwa menshi kugira uvuge langage y'abo bantu ugira uganirize, kuko bari mu mahera menshi. Dusuppose nk'abantu bafise amahera menshi bumva le langage y'amahera menshi, bumva ikirimi ya marque particulier niki, rimwe na rimwe ugira ubaganirize, hari gihe kuko bamenye bahumijwe n'ivyo bintu uba oblige no kwiadapta kugira ushobore kuvuga iyo langage ubakoreko. Ubwo iyo ni nko kuba mu missionnaire, nuko kuba nk'intumwa y'Imana. Ariko nko ku gatwe kawe ni vyiza gutahura mbega iki kintu gikoreye iki, basha iyi nzu nguze niyo gushimira Imana cyangwa niyo kwishira hejuru. Buryo wonye ibwini urabibiza vraiment à l'intérieur ububi nukuri vraiment ton âme iritemo ubuzi neza. Mbasha nshaka kwereka yuko canke nshaka kuvura ubuzima bwaje bwa kera. Bimwe twavuga tuti iyo ufise nk'umwana hari gihe ushaka kumufyinisha kugira wibagire imibaro baciyemo, ce qui est une très mauvaise ikintu ni kibi cyane. Ko umwana uzomushira kumufyinisha mu bintu atazi atigeze abamwo, ukaca usanga aratakaje nawe uranatakaje. Igikenewe no gutahura mbega igigusunika gukora ico ni giki, inyuma y'ico ciyumviro cawe ni giki. Ariko ntibisigura usi yuko utezwa kwiyanka. Ico hari hano Paul yigeze kwandika avuga ati ngo chez Roma je suis Roma, chez les Hébreux je suis Hébreu. Mu Baroma nabaye mu Roma, mu Baheburayo nabaye mu Heburayo. Donc yarize kwiadapta. Ntibisigura ko yabaye injyajya, yavuga ati ikintuma kumera kuki nuko nshaka ko Kristo bamumenya, nshaka kugaragaza Kristo muri vyose. Ndibuka ntanigeze kumva kera abantu basanga bari nko mu idini batakunda kwambara nk'ibintu by'amajinsi cyane gose. Umunsi umwe umuntu mwe muyamuga ati genda wambara ige jeans, atayikunda ati genda uvuga ubutumwa. Yaragiye arababwira ubutumwa wabajene barakogwa kuko bahora bamubona nk'umuntu munyedini. Izo mpuzu arazibika quelque part mu kabati, yambara izisa. Sinavuze ko kuba gusa kuko la limite ikintu atazeza gukora no kurenza urugero kameme ngo agende ari gusa ase nabi. Donc kandi naho nyene bivana usina ama culture ko arabantu mu mico yabo kugenda nk'abantu baba muri Amazoni kugenda bari gusa nta problem muri. Donc ivyo byose ni motivation mbeki gusonika gukora ico ni giki. Mugani w'ivyo Natali yaravuze ngo roho yako témoin. Hariyo umurongo nkunda muri Matayo ikigabane cya 6 umurongo 28 na 29, Matthieu chapitre 6 verset 28 et 29, bavuga ngo ikibaganyisha impuzu niki.
nimuraba amashurwe yo ku misozi ingene akura ntiyirirwa aratama cyangwa akora kandi ntajisha n'impuzu ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. Urumva Yesu ariko aravuga iki? Ni kubera iki mwiyeketa ku byerekeranye n'impuzu? Umve Salomoni niwe mwami azwi ngo yagize une gloire ngo atanu umwami avant lui ou après lui yigeze ashikako. Uko niko Bibiliya itubwira. Ariko Yesu aravuga ati nimurabe aya mashurwe y'ivyimeze. Nta biba ntakora ntashonesha nta masitire nta makataloge ya vogue ajamwo. Mugabo aravuga ati Salomoni mu bwiza bwiwe yaronse ntiyigeze aberwa nka rimwe muri yo. Ati nimba so wo mu ijuru. Haleluya. Reka ndahasome umurongo wa 30 ngo ni imana ko yambika ibyatsi byo ku musozi icyo biriho uyu munsi ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe bukwizera gukemwe. Urumva donc ahanye kuko ndatse hari abantu benshi bakubiswe inkoni entre guillemets bavuga yuko agakiza ucu winegrija umuntu acaba nagomba kubabwira ngo umve n'amashurwe yo ku misozi arabegwa. Nukuri narigeze gufata umwanya ubu kwiga papa kwiga noba ndengeje mugabo ubu kuraba ibiganiro bivuga byerekana ku mashurwe ndabarahiye imbere y'Imana ubwiza nabonye ndavuga ni wow nararengewe. Hari amashurwe menshi n'ukuri wowe uri kuranyumviriza utarabona urashira kuri YouTube urabe amasorte y'amashurwe atandukanye ubwoko bw'amashurwe atandukanye hari n'ubwiza bwayo uzovuga uti nyuma yayo hari Imana. Umve umunyamuderi wa mbere ni Imana. Urumva hama umuntu agaca avuga ati none nambare nabi kugira oya byose biriho mugabo umve amashurwe ntabwo ari consciente ntabwo azi yuko aberewe gusa araberewe. Urumva niyo ariko arazunzwa n'umuyaga so kugira ngo abantu ngo naberewe no ni iby'Imana yaremye n'ibyaha kuko mwibuke bene data igituma amashurwe ari meza ni meza kubera nyene kuyarema. Mwibuke rya jambo twagumye dusubiramwo byose byaremwe nawe kandi biremegwa kuba ibyiwe. Nicyo gituma kubegwa kwawe ntikwategerezwa kuba ukwawe kwategerezwa kuba ukwiwe. Ibyo byose urimo byategerezwa kuba ibyiwe. Imana ishimwe cyane. Rero ngaha hariyo imwe mu nyishu natanze kandi tugaruka ko ni mbega izo mpuzu ayo mabiju wambaye woba wibuka ko ari wowe uyaha agaciro cyangwa kuri wowe niyaguha agaciro. Ego cyane kuri iyo example utanze niyo ndibutse umuntu w'umumama usi yatwandikiye aratubwira ati hari ikintu kenshi turibagira tugasanga twamatiko turaja kurondera kukota n'imvutano tutanagira kugira dushobore kuronka nyinshi ntibasubire kudutwenga. Nico gituma hagaruka ca kibazo mbe ico cyose ugikorera iki vraiment ufise uburyo bukota vraiment kota ntangora ariko niwe warahahamutse ko bagucisha mu ijisho. Muri ico gihe ni byiza gusura ukisuzuma ukamenya ati mbega none vy'ukuri ndi umwana w'Imana kuko nambara impuzu nyinshi canke ndemejwe mu condi kuko nambara impuzu nyinshi canke kubera nambara impuzu zike. Rero nkuko riveje kubivuga impuzu sizo ziguha valeur sizo zikubwira ngo umuntu bigitangaza. Hari abantu benshi twabonye ku isi kuri baba milliardaire bafise amahera adashobora atagiharugwa ariko bambara ibintu bisanzwe cyane kuko bazi yuko impuzu si yituma umuntu. Hari n'igihugira muri dimension ko umustar ugasanga banagusengera ngo wambare impuzu kuko bazi yuko ni wayambara niuza ikigira agaciro kuko bayikubonye ko. Urumva kuko abahagaze ahantu wiyemera bakwemera yuko icuri gikomeye. Rero mu majambo make nitwe tukwiye kuba abastar ngo tugeze muri iyo dimension mugabo ni byiza gutahura neza kugira ntutube abaja bwiki y'ibintu bya si impuzu gusa
ni n'umuduga ni n'inzu je nababwije ukuri hariho imiduga nkunda Olivier na jewe abantu barancokoza ati womeze nk'umuhungu ndakunda imiduga cyane ndakunda imiduga muri rusange ndaza ama marque imiduga jewe ku gatwe kanje hari imiduga novuga nti imiduga sinze ndawugure vraiment ndi muri imyaka ndumva ko personnellement yonsitaza Olivier akavuga ati ico ntaco kimbwiye ndabujamo ndawuronka kuko uwo mutima iyo passion y'imiduga nayagira donc ni vyiza ko umwe wese yisuzuma akavuga ati jeno hongwisha urumva nico gituma umuntu ategezo kwisuzuma akabanza karaba la motivation derrière niya bico kintu gituma ushimira Imana ni Imana ndagukengurukiye kuko unyibukije ko ndi umwana wawe urakaronka uwo muduga uragashimira Imana kuri ako gapira uronse ka grave niyo pantaro wari wipfuza kuronka ushimira Imana kuko nukurushimiye Imana iranaryoherwa kandi kanakongera mugabo niwe wambaye wagiye kurondera ukanahako kuko ni wagopesha hazogera ugopesha kugira wambare ngo bagukunde haragezogera igihe uniyiba kugira ushobora kwambara neza ivyo navyo sivyo ofete uvuze kuri ico kintu nata cangaruka ahantu havuga reka mbaze abantu bariko barankurikira tuvugisha ukuri sivyo muragenda aho mubika mu bubiko bw'impuzu muri garde robe urabe nukuri uzikuremwo zose uzishire ku gitanda uzishire ku meza uzishire hasi sivyo ndabahaye devoir mugende mukure izo mpuzu zose mufise muzishira ahantu hama murabe izo mumaze amezi 5 mutambara sivyo uretse nk'ibi bihugu usanga hariyo periode usanga hari periode ziba zikanye hari impuzu usanga utambara bien sûr ugasanga uzambaye mu gihe haba hashusha mugabo ndiko ndavuga araba ahantu usanga klima ziguma ari zimwe badahindura impuzu bihwanye na klima raba impuzu heze nk'amezi 6 muraza gutangara murasanga hariyo nk'impuzu usanga umuntu hahize umwaka atambara ndibuka umunsi umwe umuvyeyi yarigeze kumpana kuko yambwiye ijambo ntazopfa nibagiye ico gihe nariko ndasiga umukate ngomba nsiga umukate nshira ku meza kw'isahani hama hageze kuyirya birananira kuyirya ngo ndayimare acambwira ngo ufise amaso aruta inda murumva tufise amaso aruta inda kenshi no muri ivyo turiko turavuga dufise amaso usanga tubayeho kubera guhahamuka muribuka abanyisirayeli byabashikiye igihe bava muri Egiputa Bibiliya tubwira Imana yarabahaye manu irababwira ngo ntimuze mubike iyo muzojya bukeye ati ndabahaye muzojya manu y'uyo munsi Bibiliya tubwira ngo kubera guhahamuka mu bugaragwa harabavuga bati eje Imana yo kwibagira niduha ivyejo reka tubike hariyo rero guhahamuka dufise mu mubiri dufise muri kamere kacu tumva yuko umenga identite yacu iririye n'uwo mwambaro iyo urenganye ngo kajya kantu ngo nzokambara kigiye nduze hahantu kajya kantu nzokambara ngiye muri ya gongirike n'ababandi kajya kantu nzokambara ninagenda muri ya revedo de hahandi kandi ubufise impuzu paraporo y'ahantu uja rimwe na rimwe hari igihe kubera ari uzivuga paraporo y'ibintu biri pratique ukavuga uti iyi mpuzu kubera hajya ahantu nzogenda hazoba hari ivumbi reka nambare izisukuye ariko hari n'igihe uvuga uti kubera abantu bazoba bahari donc ni uburyo bwo kwimpressiona Wanje nibuka yuko je barakunda kunshokoza papa ya Olivier vraiment afise style relax mumva ni mwambona muze mubeshoke hama ndamubwira nti Olivier nukuri aho dusengera ubufobo ntango nakibazo c'impuzu afise vraiment naho zambaye kamambiri nikabutura nangorane bo ivyo ndarengeje peut-être mugabo ndibuka yuko ico kintu nanje narakigeze ku ikibazo hageze gusenga twanti baturagiye iwacu Burundi cyangwa masengero y'abarundi ndahahamuka ifume voir les matins diko ndimvira impuzozo kwambara uwo munsi avuga none gamana je nzo kugira sindabatsitaze singire gute aho ugasanga uri kurihagarara ko harageze ngivuga nti Imana ndagushimiye jewe vraiment ndirekuye ndiko mvuga par rapport à cette attitude usanga twarakuriye mu tutabizi kwavuga ati ntitugatsitaza ariko ugasanga muri ko kutatsitaza hinyegejemo ntibahejete ntibancishe mwijisho kuba uri suku uri propre utahenye nico kintu cyari gikwiye kuba
kiri clair sivyo kikaba ubwami natevye ndasaba imbaze kuko uwo muntu rimwe byashika nkaja kuvuga n'ubutumwa nti mbabarire vraiment ni ipantaro irambera pratique irambangukira kubera impamvu nyinshi rero hari na deformation professionnelle kuko no kukazi ndasavye rero ngo nangora ariko nkumva ça me gêne urumva kenshi rero impuzu zashobora kugira ko ubushobozi by'ukuri ushobora kwibaza kutagira rero Imana ibahezagire cyane ndabashimiye cyane ku bantu bose batungikiye ibibazo n'abafise ibibazo baze baturungikire n'ukuri biraturyohera cyane kumva yuko hari abantu badufise ku mutima kandi bafise bashaka kumenya ukuri bashaka no kubohoka rero mugira umunsi mwiza turasuye kubipfuriza Pasika nziza umwami Yesu abandanya bamurikira akura muri mu buzima bwanyu tuzosubira ubusubira mugira umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye naho muri